Ndabahaye amahoro mwese mukunda imico n'akaranga vy'Uburundi. Izaryo wanje ni Felicien Bankunguka mumenye mu kiganiro Nyibutsa Akaranga gica ku murongo wa YouTube kuri Nyibutsa Akaranga TV. Ikiganiro c'uno musi turaba imvugo ishimikiye ku mwungu. Hariho abarundi tuvuze umwungu bivanye n'abahereye bobe batawuzi, reka tubanze tuwubereke hanyuma duce tubandanya. Uwu ni umwungu, ndiko ndabereka umwungu. Iyi mvugo rero y'ikirundi ifatiye ku mwungu tuvuga uyu munsi, ni imvugo ivuga ngo gukura nk'umwungu ubishe. Ni imvugo bakunda gukoresha ku mwana, bavuga ngo urya mwana akura nk'umwungu ubishe. Mbega umwungu ubishe ukura gute? Mbega uwo mwana bavuga ko akura nk'umwungu ubishe aba ameze gute? Bavuze ngo akura nk'umwungu ubishe, ni umwana babona ko akura n'ingoga, afise igikuriro kandi akaba adoshe. Iyo umwana rero babona yuko afise igikuriro agakura n'ingoga, bana bati akura n'ingoga kandi akaba adoshe, baca bavuga ngo akura nk'umwungu ubishe. Ca vyumva rero yuko umwungu ubishe woba ukura n'ingoga kandi ugasanga uratagase. Nuko kuko bavuga ngo gukura nk'umwungu ubishe ni imvugo ikora ku mwana babona yuko yoba afise igikuriro agakura n'ingoga kandi asa neza adoshe, agenda arahibahiba, ngo akura nk'urwungu rubishe. Nuko rero mwese mukunda imico n'akaranga vy'Uburundi, iyo n'iyindi mvugo iva ku mwungu, gukura nk'umwungu ubishe. Hari n'iyindi mvugo twumvise, kurya umwungu ukareka ibamba, ngo urarya umwungu ureke ibamba. N'iyindi mvugo twarose nayo nyene ifatira ku mwungu. None rero mwese mukunda imico n'akaranga vy'Uburundi, reka ndabasezere, tuzosubira mu bindi biganiro vyo hanyuma. Mugire amahoro.